Yola guys, nibaze ko mumeze neza. Ico nababwira ni kuri eplusTV 257 guys, mukore subscribe, ndabakunda cyane. Ni kuri YouTube eplusTV 257, aho nababwira yuko kuri micro ni Mr. Sandor wa muhungu wanyu, aho nari maze imisi nabahevye cyane mugabo n'umunsi nagarutse kugira ngo tuyage ibintu biriko biravugwa muri industry ya music guys. Ico nababwira reka kwanza duhere kubigeme babiri, aho novuga yuko ari Monia na Monia frere, aho novuga yuko bakoze indirimbo bise Darling. Ni indirimbo novuga ko ari indirimbo imeze neza cyane, aho vyabaye amateka kuri uno munsi nyene, aho novuga ko umunsi umwe yaraye ishikanye 5k views, na amateka cyane kuri collabo y'abigeme, aho novuga yuko twabonye na commentaire y'umuririmbyi Meili yavuze ati je ndabahaye award kabisa kuri collaboration mugize. Reka dutandukire naho ku muririmbyi yitwa Satbi Saturama Bafre, aho vyabaye amateka, aho novuga yuko yahamagawe n'ingoga mu gihugu ca Sweden, aho novuga ko azohurira kuri stage imwe n'abaririmbyi bagiye batandukanye kandi bakomeye cyane, par exemple nka Yemi Alade n'abandi baririmbyi bakomeye cyane, aho zo bari festival bise One Love Music for Africa guys. Ni ibintu bizoba bimeze neza, ibintu bizoba bisa neza kubona umuririmbyi Satbi agiye kuja mu gihugu ca Sweden, hano uvuga ko n'umuziki ndundi biboneka yuko uriko uratambuka ugenda mu mahanga. Reka dutandukire naho ku muririmbyi bita Bface on the floor, hano uvuga ko ari amateka akomeye cyane ku muririmbyi Bface on the floor. Ni ibintu byiza cyane, aho novuga yuko Bface agiye kuja mu gihugu ca Australia, na amateka akomeye cyane ku bakunzi ba Bface on the floor, aho novuga yuko ari ibintu biryoshe cyane muri kino gihe, aho novuga ko umuziki ndundi uri kurafata ikindi cicaro bawujabukana mu mahanga guys. Ico nababwira rero, bandanya mukora subscribe kuri eplusTV 257 kugira ngo muze mwame muri abambere kubona bishasha kuri eplusTV guys. Ndabakunda cyane.